matunda ya kanisa twayise Ebenezer Palace. Kugeza n'ubu uhora haradutabara. Amen. Reka mugomvye mukabambasha. Igihe c'Imana kigeze gatabara nindatokoma amashi n'abantu tudaye bakomera. Mugombe musubire. Imana kuri byose twakiriye uyu munsi, ariko twagomba tubibutse ko ya matangazo twabatangariza y'urubanza rurashitse. Abungere b'ishengero n'abatumire b'iteka bava mu mahanga bazoshika ejo, ariko ejo ntituzorinda kubagora mu ishengero ryose rize, kuko bazoba ari bakiri bakeyi. Twavuga yuko kandi mwoshishikara kwitegura kugira ngo muzobakire neza. Twokwirirwa turavuga amatangazo menshi akomeye arenzaho, ndazi hari iwanyu muhora mwakira abashitsi neza, nukugira kujya nyene. Hanyuma mushishikare, ibindi navyo tuzoshishikara guheraheza neza irya nyubakwa, ariko kuva ku munsi wa kabiri abo bashitsi bacu b'iteka bazorara muri irya nyubakwa. Nyuma y'igikorane iriyinga ryose riheze, tuzobamenyesha umunsi tuzoyugururirako ku mugaragaro. Twatumiye abatumire b'iteka baza kudufasha. Hanyuma twagomba tubabarire uko porogaramu izoshishikara kugenda. Ku munsi wa gatatu saa 8, nukuvuga ejo baje kuwa kabiri no kuwa gatatu hazoba hariho seminari kubora abo bungere b'amashengero n'abo bashitsi bavuye mu mahanga. Bamwe baramaze gushika, hari n'ababanje kuduga, abamisiyoneri mu gihugu hagati baza bamaze gushika. Hanyuma ku munsi wa gatatu saa 8 abasengera hano, ku munsi wa gatatu saa 8 turabatumiye rero muzoze mu masaha mwebwe nka 9, kuko kuwa kabiri ntituzosenga, tuvyimuriye kuwa gatatu. Muravyumva mu bibarira, ntituzosenga kuwa kabiri ariko tuzosenga kuwa gatatu, kugira ngo duce twakira aba bapasitori bose bazoshika, ababwiriza abandi bose bazoshika kuwa gatatu saa 8 saa 9. Mwebwe rero mu masaha 9 muzotangure kuza kugira ngo mwakira mu bashitsi banyu, mubone abo mumaze iminsi mwitegurira. Bazoba ari benshi kandi tuzoba dukorera hano mu rusengero. Kandi kuwa kane isaha 9 turafise igikorane c'abantu bose kuva isaha 9 kugeza isaha 11. Bazoba bicaye muri uru ruhande, iyi miduga no kwishira hariya kuri sale polivalante izoba icungerewe neza, twarabiteguye. Hanyuma abandi bazoba bicaye muri ico kibuga cose. Tuzoshiraho ibintu vyo murabirako, kuri uru ruhande dushireho kimwe, ku rundi ruhande rwa hariya dushiremo kimwe, kugira ngo abantu ntibarinde kugundana baraba umusiguzi. Tuzokorera mu rusengero kuko ikibanza cacu niko kimeze, kandi abari hariya barabona umusiguzi, abatazomubona bazorabira ku bihome. Tuzoba twashizeho ibintu bituma mubibona neza. No kuwa gatanu izogenda gutyo, ariko kuwa gatandatu niwo munsi wa yubile, tuzokwinjira mu gitondo. Uwo munsi rero ni umunsi ukomeye. Dusomye mu ijambo ry'Imana kuri yubile hari ibyo bakora, mbere n'inzamba zaravuga, kandi twaraziteguye ziriho, muzotangura kuzumva kuwa gatatu. Kuwa gatatu ngaha muzokumva
inzamba ngaha muri iki kibuga aho muri aka karere inzamba zizosambirana ku munsi wa gatatu muzovyumva muje. Hanyuma rero baratanga amashikanwa baje gushikanira Imana bakayishimira ico gihe cose bamaze. Turabiteze rero kuri uwo munsi, ico gituma tuzokwinjira kare, tuzogira migamwe ariko azobara miga meza cyane. Ico gituma twatumiye abamisiyoneri bacu bazoza, nibo bazotugirisha seminaire, ariko twaratumiye n'umwe aserukira ishengero ry'umumisiyoneri yatanguje misiyoni ya Bujumbura, Parmes we ntakiriho, ariko mu ishengero ry'Investeros hazoza umuserukira. Twarabatumiye kuva mu kwezi kwa mbere tugiyeyo, turababarira ko tutagomba kubasaba imfashanyo, kuko imfashanyo ubu uyivuze hariya irateye ubwoba imfashanyo. Erega ntimugire ngo kumwe bari bameze cya gihe baza niko bakimeze. Erega ibintu birahindagurika. Abariho bari basunitswe na mpemu yera, ariko abasigaye ubu n'abatekinisiye benshi bo gukora mu mashuri no mu bitaro no mu maproje, ariko harya ugutanga n'ibiva ku butunzi bivaha. Aha rero iyo hakamuse umuntu ntatanga, namwe mwirabira ko si uko ufise byinshi ariho utanga byinshi, ariko bivaha. Aho rero twarababariye bazoze kuraba iki imbuto bamije ko zameze, kandi naho mubona ukugende niko ndavuga, niko ndababarira, kuko nta kindi ndabaronderako. Icyo nariko baronderako barakiduhaye n'agakiza. Nk'ubura vy'ukuri ntiturayiheza irya nzu, turacafise ivyo tutaraheza kuriha. Nagira ndabatangarize naho bataraza bazoyidushikiriza, harya nta hera ryo muzungu ririmo, nta hera ry'imfashanyo ririmo, ariko n'amashikanwa yanyu yahagaze hajya. Hajya nta fashanyo irimo, n'ihera rimwe ritoya, ijya n'amahera yanyu n'amashikanwa yanyu hajya. Ico gituma atawe uzovyiyitirira birya ni ivy'ishengero. Hanyuma rero kubera ko twaciye mu magorwa menshi, iyo nyubakwa twarayise izina dusomye muri Bibiliya. Abatambiye muri iri shengero ba mbere bahawe intahe yo kwikukira kw'ishengero, baraguye bagenda gutanguza irindi ry'ahantu. Basengewe muri 63 mu nshingiro, baca baragwa bose ari babiri. Usubiyeho nawe araza arakora ikiza c'72 kiramuhitana. Ugarutse kudutabara nawe nyene muri uyo mwaka, nawe nyene arakora acaramwara, urupfu narwo ruramutwara. Umusubiriye niwe mwungere wacu Niyondeko Samuel, niwe twabonye yakoreye iri shengero igihe kirekire, imyaka irenga 41. Yariko arategura ibi byose tubitegurana tugira ngo tuzobishikako amagara aranga. Ariko turashimira Imana kuko mu gihe ciwe n'ishengero ryavutse neza no muri mwebwe. Mu gihe ciwe niho abakozi babonetse, mu gihe ciwe niho ubutumwa bwaduze burashika mu ntara ya Muramvya. Mu gihe ciwe twaronse umugisha utagabanije. Turamwubaha kandi turamukunda, kuko si ubusaza bwatumye acoka, oya, ni imisozi yo mu ntara ya Bujumbura. Imisozi yaduga amanuka n'amaguru, umubiri rega si icumburaro, ariko naho biri uko Imana izozira bimwibukirako natwe tuzobimwibukirako. Yarakoreye Imana neza, Imana imumugisha, kandi igihe kigeze aravuga ati ntabwo ibintu nakoze vyononekara, oya, ntibihagarara, kuko ishengero ririmo ubugingo, ntibihagarara. Mubandanye mukore vyose, nanje nduhuke, ariko ndabasenge. Ariko ngiyi Canada nasanze ataruhutse. Uravye ibintu ariko arakora i Canada mu ntegeke ziwe z'umubiri, birasiga ubwenge.
babana bakorana uravye ingene ariko aratunganya ibintu Imana yamutebeje akivino ntitwari tuzi ko azoshika aya masaha ariko Imana yamuzigamye kugira ngo na hariya hasigare igicaniro kandi kimeze neza. Imana rero ishishikare guhezagira ishengero abantu bakore kandi yaradukubitiye ibango twebwe nta kinya ariko bamwe iyo tubivuze abatungana turi hamwe iyo tuvuze tuti yaradukubitiye ibango reka kumupfira ngo turushe tuzoruhuka abandi babandanya umengo umuntu aracumuye oya igikorwa ni ca Kristo twese turabakozi gusa urushe irazana abandi bakabandanya niko igikorwa c'Imana kimeze. Turabahaye kaze rero kuri uyu munsi muze muririmbe muzomanze n'izamba zivuge hanyuma abantu bongere bamenye ko ishengero ry'Ibujumbura ririho. Amen. Iriya nzu rero dusomye mu gitabo ca mbere ca Samweli igice c'indwi umurongo wa 12 niho mpereza mwihangane twigishije tunyarutsa turabona amasaha ageze. Aho hantu bari bagize amagorwa nabo Abisirayeli nk'ayo twagize mu ishengero ry'Ibujumbura bagize ingwano n'Abafilisitiya abaherezi barononekara baragwa kugeza aho bagiye mu ngwano barabanyaga n'isanduku y'isezerano barayitwara ibintu byose birahagarara mugabo undi munsi bihanye Imana irabagendera. Hanyuma rero basinze urugamba baca baravuga ati kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Iryo nzu rero ni matunda ya kanisa twayise Ebenezer Palace. Kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Amen. Reka mugovye mukoma amashi. Igihe c'Imana kigeze gatabara nindatokoma amashi n'abantu tunayabakomera mugombe musubire. Imana nishimye uruhimbi mwiza kuko rutujana muri yubire y'imyaka 75 ishengero rimaze riciye mu magorwa n'ibintu byinshi ariko kandi ndashimiye Imana ko idushikanyeho n'umwungere wacu akiriho tukiri